Amazina yanje ni Nanje Ndaririmba. Twaje muri hotel abapashije abashoboye gushika muri finale ya competition Nanje Ndaririmba itegurwa na Isanamu Media bashize nguvu hamwe na basketball. Rero turaryohewe n'umunezero niko no bivuga, yego baraba ugatsinda ariko kubera ko barundi bayamaze ngo haburana babiri agatsinda umwe. Rero aba batatsinze nabo siko badafise impano, bafise impano ariko kujya guhura zijya mpano zahuye tukamenya ni inyungu cyane ikomeye, kuko hari igihe ushobora kuvuga tuti ndakeneye gukora ururimbo kanaka kubera ko hari impano twigeze guhurira muri competition, bikaba ngombwa ko ndamwikoraho, bikaba ngombwa ko ndamurondera, ngombwa ko dukorana. Bootcamp navuga ko ari the first time actually bigiye kumfasha parce que ndaza kuba concentré no kumetriza neza ibintu nateguye aussi no kuronka fresh ngaha. Ikindi kintu naco ndashimira cyane abantu bimviriye ivyo bintu, kubera je ni rya mbere novuga ngiye hamwe n'abandi mu bintu nk'ibi, eka no mu bindi bintu je sinemenyere kuja hamwe n'abandi, ariko iyi camping yanyigishije kuba kumwe hamwe n'abandi, kumenyera ubuzima bwose, kubera hari gisana twamenyeye guma tubana n'abavyeyi, tugumana nabo tuvukana, abantu bazoza kudushigikira. Rero baba nayo badusengera kandi turazi neza ko bizogenda neza, nditeze gukora ico nategereje gukora. Kajambo kanyuma jini kandi nyene nako kubahamagarira lo 30. Ego ndabizi ko atari heza, biragoye mugabo kubitenza ibipfunsi mukambakambe kugira ngo zino mpano zacu zigere kure. Ico ryo jambo no bano basaba ko uyu mwanya nisa. Isana Media.